intasho kuri missionnaire Miguel Bernard Marine hamwe n'abakozi b'Imana bose bene wacu bose uyu munsi kwa mbere tariki 15 z'ukwindwi mu mwaka wa 2022 turashimira data wo mu ijuru kuba muri iki gihe yarashikije isezerano ryo kurungika mareka William Santiago ugushitswa kw'ikimatanije c'indwi ugushitswa ko kuza ku mwami muri bona ubutumwa bwiza cyane burimwo ukwizera ko kunyakugwa bukaba burimwo kandi no guhishurirwa kose umwe wese muri twebwe akeneye kugira ngo bityo vuba tube twiteguye kugira ngo tuje mu mazimana y'uko bw'umwagazi w'intama turi ngaha muri iki gice c'uburaruko bw'ihema nini Carpa Cathedral mwana babwira ejo ndetse n'amavideo nabanje kurungika turiko dutegura ubu igice ca pad ahazoja amatangisi no kuvuga ngo turiko turagira ibirokosima aho tuzoshira amatangisi y'amazi twaramaze kubigura twaramaze kuzigura izo tangisi z'amazi hariho zibiri ziri ngaha itangisi zibiri hariho n'izindi zibiri nazo nyene ziriko ziraza izo tangisi ni zimwe zitagwa ingese zaramaze gusigwa amarangi ubu rero ico tuzokora no kuzoza gusa kuzigira neza n'izindi nazo nyene bariko barazana nazo nyene ni zimwe zitagwa ingese umwe yose ifise ubushobozi bwo kujamwo nk'amabido 10,000 turafise 4 canke 5 twamaze gushira mwakiriya kibanza no mu kindi kibanza naho nyene turafise mw'izindi no kuvuga ko ibibanza byo kwa kino kibanza c'ihema muri buri kibanza hose harimwo ikigega c'amazi tangisi kugira ngo tuyabike tuze tuyakoreshe mu matwareti amwe n'ahandi hose hajanye no gukoropa ndetse no mu bintu byose bikeneye amazi kuko hariho n'ibindi bintu ariko byose birakenerwa byose birakenera amazi no kuvuga ngo amazi arakenewe hariho iriba ryamaze kwimbwa aho bariko barakora rirakora mbere ubu amariba abiri yo mu bice byo ngaha kuri tereko mwa kino kibanza ngaha naho turiko turimba igihe gatatu uyu munsi baraza kubandanya bagimba baramaze kubona nkuko babivuga baramaze kuronka umutsi wa mbere bamaze gushika kuri kusha ya mbere iri nko ku mikono 200 hanyuma abajya abantu nibashika ndaza kubabaza igihe bazoshikira hariya kuko ndibaza yuko bazomanuka bashike nko ku mikono nk'300 nkuko hanyuma bo bamaze rero kuhimba bagashiramwo n'ivyuma aho bazoshiramwo amapompo aduza amazi ivyuma bazoyaboherako kugira ngo ipompo iheze iduza amazi yakura muri no riba ari aha mwe kibanza cyo mu buraruko bw'ihema umenga nko kuwa gatatu ndibaza ko nko kuwa gatatu amapompo bazoba bamaze kuyashiramwo ndibaza yuko byose bizogenda nkuko bo bamaze kubitegekanya nubwo hanyuma ntegereza kubisuzuma kugira ngo ndacarindiriye ko buca neza kugira ngo ndabahamagare ariko uyu munsi no munsi mukuru uyu nubwo yaje sinzi yuko abandi bo baza kubarekura no kuvuga wewe kumbure ntiyibuka ko ari umunsi mukuru yaje ariko ndibaza tuzobandanye nico gituma ngiye kubahamagara ubunyene ariko kwari kugira ngo bamenye yuko ngaha turiko turahimbira indi riba reka rero tuje mwa kino gice kiriko yategurwa ngaha mwana matangisi y'amazi kugira ngo tuzobika amazi no kuvuga ngo tuzogire amazi kugira ngo dushire amazi muri iki gice c'ihema ndetse no mu gice cyo kuri uruhande naho nyene aho turiko turubaka amabarabara ndetse no mwakijya kibanza cyo mu ruhande naho nyene tuzoshiramwe amatwiyo kugira ngo ikibanza cyo c'ihema rinini Carpa Cathedral kizoba gifise amazi ejo twarumvise ubutumwa intumwa aho yari kiratubwira kuri ivyo ku gaciro k'amazi kandi hariho ivyanditswe byinshi we yadusigiye atubwira
ku gaciro ku kamaro k'amazi ariko cyane cyane no kubifungurwa ndetse n'ibindi bintu byose kuko ntabwo turi ngaha ku mumbe w'isi kugira ngo tuzogume ngaha tunezerere ngaha ku mumbe w'isi ariko icifuzo cyacu n'icifuzo cy'umwami nyuma y'uko Imana yatwemereye kubwo guhitamwo kwayo ikatugira abatuneje mu gihe cy'ibiruko z'ufuruka tukaba twaraje muri iki gihe tukamenya intumwa yayo tukakira n'ubutumwa tukakira no kuza kwa mbere Kristo nk'umukiza wacu ari byo byakoze muri twebwe kuva ku bwa kabiri igikurikira no kwakira ukuza kwe kwa kabiri ariko twakiriye hamwe no kukwizera ko kunyakugwa ukwizera ko kimatanije cyendwa kwizera ko imituragaro niko kuzotuma turonka uguhindurwa kwacu iryo ni ryo hangiro ry'Imana ni ryo hangiro ry'umwe wese muri twebwe kuva ngaha ariko kubera ko tukiri ngaha ku mumbe w'isi turaza kuyitegura kuko ikije ni ikintu gikomeye cyane ku ishengero kandi cyarimwe mw'iyo minsi hazoza amapfa y'ibintu byinshi ubukene bw'ibintu byinshi namba haje inzara n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana ibyo kandi bishushanya n'igice kigaragara nico gituma buri gihe we yatubwira ngo nimwitegure mube mwiteguye kugira ngo ntimuze murindire uwo mwanya ngo abariho mutangura kwitegura hari umuntu yavuga atoya tuzoca duhindurwa ntaco tuzobura tuzoca duhindurwa ntaco tuma twitegura byiza ariko mwibuke yuko hazoza iminsi isa n'iyigoye dutegerezwa kuvugisha ukuri kandi ntituzokoroherwa imiryango yacu ibuze ivyo ikeneye nubwo muri ico gihe tuzoca turonka ubwo bubasha umwe wese muri twebwe kugeza ubwo ibikenewe bizoba kimwe mu bintu ibikenewe ibyo tuzoba dukeneye bizotuma kwizera kwacu kubandanya kuduga kongerekana ni ukuvuga yuko hazogera igihe ubwo tuzogumbira ijambo gusa kandi tuzoshobora kurema ni ukuvuga yuko ikintu gikomeye cyane kiradutegereje ariko dutegerezwa gukora n'ibitwerekeye kandi tukitwararika imiryango yacu tukitegura haba nk'uko nyine turiko turabikora mu buryo bw'impemu twigaburira kandi imibiri yacu yo mu buryo bw'impemu tukayigumiza ifise amagara meza kandi yiteguye kugira ngo ihindurwe ndetse tukanitegura no mu gice gifatika twitegurira ibintu bigiye kuza ariko Imana ibyo byose yaramaze kubitegekanya mu mugambi wayo kandi icingira akamaro nuko turi abakozi bo mwuno mugambi no ntegura ikomeye y'Imana ariyo muri iki gihe iri muri no ntambuko yo kwitegura kugira ngo umwe wese muri twebwe abe yiteguriye kwakira n'amasezerano ese ino ndwi yoba indwi y'imigisha myinshi kandi ese Imana yohezagira umupfukanyi migera abakozi b'Imana n'abapfukanyi iturinda akaga kose kandi buri gihe itwemerere tugume turaba ibintu byo mu ijuru umugambi w'Imana uhwanye n'iki gihe mu by'Imana iriko irakora uyu munsi turashobora kandi kubona ko ino ntambuko y'Imana yatwemereye kugira ari intambuko ya nyuma ntidukwiye kwama iminsi yose turiko twiyumvira tuti toya turacafise umwanya canke kumbure tukiyumvira nk'uko twiyumvira mu myaka 7, 8, 10, 20 iheze oya dutegereza kwiyumvira muri kubu Imana ni Imana ya kubu kubw'ivyo rero ntidukwiye kuvuga ko byose bizobandanya kwa kundi nyene canke ko ibintu byose byabaye bizokwama biba canke bizokwama byisubiramwo mu gihe ataruko bimeze kuko Imana irafise umugambi wayo kandi iva mu kwizera ija mu kwizera iva mu bwiza ija mu bundi kandi umugambi wayo ugenda urashitswa uko iminota igenda irahera amasegonda iminsi imyaka kandi igenda irashitsa ibintu byose yategekanije mu mugambi wayo mu nyubako kuko umuntu anezerewe n'igice ca fondation canke igice
cambere bakimena sima ntikizoguma ngahe igihe cose bamaze gushira kwisima akaraba iyo sima akaraba fondation akavuga ati kubera je nanezerewe niki gice cino nyubako ati nzoguma ngaha sinzobandanya ngo nubaka ibindi murabona umuntu abandanya kubaka nubwo izo ntambako zomunezera arubaka impome agasakara ariko ntaguma ngaho ni byiza kubona inyubako yageze yadugije yabaye ikigega ariko uko umuntu agenda asozera iyo nyubako iyo nzu iyo nyubako canke iyo umuntu ariko arubaka umuntu agenda arabona yuko buri gihe kigenda kiba ciza cyane ubwa mbere na mbere umuntu abanza kubona ivyuma bishinze kandi ibyo biboneka nabi ariko ibyo birashobora kumunezera ati bino bintu biranezereye ariko uko iyo nyubako igenda irakura umuntu agenda arabona ingene igenda iba nziza ikaba nziza nkuko iri kuri pra arivyo biba iyo nzu yarangiye canke iyo nyubako canke ico kintu umuntu bari karubaka akarangiza gusakara agasiga amarangi hanyuma agashirako imiryango amadirisha kandi aho umuntu yovuga ati amadirisha aranezereye ako gace ko gushirako amadirisha n'inzugi ati je ngoma ngaha ariko buke yuko abagisigaye igice c'utundi tuntu dutandukanye igikoni amakaro yo muri toilette yo mu madushe ndetse n'ayo makaro yo hasi ari umuntu yavuga ati jewe ibi byanezereye ngumye ngaha iyi ntambako ni nziza cyane ariko mwibuke yuko habagisigaye ibindi hagisigaye gushiramwo amazi kugira ngo azunguruke mu matwiyo yose benstaye ndetse kandi habasigaye no gushiramwo amatara no kuvuga yuko hasigaye hakibura ibintu bibiri ngirakamaro cyane amazi ko ari jambo rizunguruka muri iyo nyubako aho ni mu gihe twobiraba mu mubiri ayo mazi arazunguruka mu mubiri muri twebwe iryo riba ry'amazi y'ubugingo budashira riratuzungurukamwo hanyuma umuco nawo mu gihe Branham igihe yavuga ati kano gatotezo ni kaza ntuzugire ubwoba hariho umuco uzojana abana biwe murabona akamaro k'umuco ni ukuvuga ko muri byose Imana yarashushanirije mu umugambi wayo kandi ubu naho turi mu gihe aho uno muco ariyo nkingi y'umuriro yabonetse hariya nkigerekwa gihema turayibona hariya iri kirakora ibi bitangaza no twumiza kandi uwo muco nyene niwe uzotunyakura uwo muco nyene ariyo nkingi y'umuriro washikanye ubwoko bw'Abaheburayo mu gihugu c'isezerano ni wo muco nyene uzotugeza mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha nuko rero tubandanye intamboko ku yindi tuzirengana kandi muri iyi nayo nyene tuzoyirenga n'intsinzi ni intamboko yo kwitegura y'ikigeragezo yo gupimwa ni intamboko aho mwe wese muri twebwe tugiye guhindurwa nyuma yo kurengana ino ntamboko nuko bityo dusange twaragororokeye umwami kugeza ubwo tuzosanga twarabaye abana beza aribo bakurikiye inyigisho z'umwigisha umurezi kugira ngo bityo vuba umwe wese muri twebwe azoyeragwe mu mwuzuro azohindurwe nuko tube nyuma y'iminsi iri hagati ya 30 na 40 ino si iri kiranyiganyiga hanyuma tuje tunyakugwa nuko re mukomeze mukorera umwami n'urukundo n'umunezero hamwe n'akamwemwe muzi yuko ikanguro ko rino kanguro rya nyuma Imana iri kwirazana mu buzima bw'umwe wese muri twebwe ari kugira ngo rikore muri umwe wese muri twebwe ukuragwa mu mwuzuro gucika abana b'Imana Imana bazagira Imana barinde kandi esino ndugwe yobindwi y'umugisha ku mubiri w'ibanga wa Kristo wose no mubiri w'ubukozi bw'umwami
bityo dukure muri ino ndwi, dukure cyane mu bintu byose dukeneye kugira ngo tube twiteguye, twiteguriye kwakira kuno kugendererwa gukomeye cyane cyangwa bano bashitsi Imana izokwemera ko bibukuri muri kino gihe cyacu, ariko ari umuzuko. No kuvuga ngo ukugendererwa kuzotuma dushobora kubona muri burya buringanire, mu buryo busanzwe, mu buryo bworoshe, nko mu gihe cya Branham, ko wewe akenshi na kenshi William yaranditse ahantu hamwe, yaranditse ngo Branham akenshi na kenshi baramugendera kandi yarababona. No kuvuga yuko bizoba ari ibintu bisanzwe cyane muri twebwe gushobora kubona mw'ubwo buringanire, aribwo ko bazoba biteguye bazobubona, nkuko no bo ku isi nabo nyene bazoba bariko barabona bino bintu byo mu buringanire bwa gatanu, buzokwisuka ngaho buringanire bwa gatanu. Uko niko natwe rero namba muri ubu bwami bwa Sekibi we azobemerera kubona ubwo bwami, canke ubwo bwami bukabugurukira kangahe cyane ubwami bw'Imana buzo kwemererwa abana b'Imana, mu gihe abana b'Imana nabo bazokwemererwa kubona ubwami bw'Imana bakabona mu buringanire bwa gatandatu. No kuvuga yuko hari imigisha ikomeye cyane Imana dufitiye muri kino gihe, ariyo kubwo gutoranwa n'Imana kera. Iyo migisha izokwakirwa n'umwe wese muri twebwe batonejwe n'Imana, abunze ubumwe bahuje umutima n'inama mu cyumba cyo hejuru mu gihe cyo birikoze furuka, kandi bazovuga bati amen. Hariho bamwe bazovuga bati ubu sinde bitahura ivyo, ariko ndabyizera. Kandi iki nico kibanza canke inyifato umwizera wese aterezwa kugira. Ino ntamboko sindayitahura neza, ariko ndayizera, akavuga ati amen, kuko ni urubuto rw'Imana, ni uwatorejwe n'Imana, uwatoranijwe uhereye ku visi itararemwa. Nico gituma Daniyeli yavuze, yaramubwiye marayika Daniyeli yaramubwiye ati niwigire dama ko ikimenyetso kugeza ku iherezo, kugeza mu gihe c'iherezo. Ndetse kandi yaramubwiye ati muri ico gihe abagize ubwenge bazobitahura. No kuvuga ngo ntugire ikibazo, abagize ubwenge bazobitahura. Kandi jewe ndashimira Imana ko muri kino gihe hari rino hanga litahura, abantu bavuga bati amen, kandi n'ibyo bataratahura neza Imana izobananya kubungura gutahura, ariko navyo nyene baravuga bati amen ku bintu byose Imana iriko irakora muri kino gihe mu buryo buciye bugufi, kandi buciye bugufi cyane, kugeza ubwo hanyuma tuzovuga tuti ariko byogenda gute ko Imana yo barashikije ibi bintu byose muri ubu buryo. Kuko niko mugambi w'Imana umeze, uko niko yo yari yarabiteguye kera. Ntaco turi kugira ngo tubwire Imana tuti gutyaje ntibinezera, tereka duhindure buno buryo kuko ubusibwo. Nuko rero twotangara twese ingene Imana izoshitsa uburyo Imana izorangizamwo ino ntambuko hagati mu biremwa abantu, izoyirangiza muri buno buryo, mu buryo bwo mu bintu bisanzwe mu bantu. Imana bahezagire barinde, kandi ndongeye ndabipfurije yuko ino ndwi yoba iy'umugisha ukomeye cyane ku bahungu bose n'abakobwa b'Imana, abana b'imfura b'Imana batonejwe n'Imana. Tuzoshika mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha, tuzoshika mu gihugu c'isezerano c'inganje y'ubwiza y'imyaka 1000. Ivyo nta kubikekeranya, ivyo niko umwami agize.